mugihe tubona neza ko hatanzwe ubutumwa kuri Double J, hatanzwe kandi ubutumwa kuri Lolilo Simba, nyuma ko tuzi ko banakoranye indirimbo ari babiri. Indirimbo yakozwe iza gusohoka atamasana mifise, ndemera ko yakozwe hacikiringo c'indwi ziga kuri zibiri. Mu nyuma Double J yabaye umwe mu bataposta ino ndirimbo yakoranye kandi na Lolilo Simba, mutuna kugiye agiye gushira hanze kugaragaza muri rusange donc link y'ino ndirimbo mu kiringo c'imisi 11 iheze. Donc indirimbo isohotse gushika abantu benshi bari baje ati none kuri Double J atashoboye gupostinga ino ndirimbo kandi indirimbo barayikoranye muri make. Yes, ino ni indirimbo bwana bati bake baravyibuka. Indirimbo yasohotse Lolilo amaze imisi asohoye indirimbo ari kumwe na DJ Free Bite, iza sa atamasanamu ifise ni nawe nyene iraza, ariko iza no kandi ataki atamasanamu ifise. Ivyati abate bake kwibaza ati none aba bari mu biki, mbega Lolilo yabuze amafaranga yo gukora clip canke Double J yateye ikibazo vyinshi, twage twibaza vyinshi, ariko nyuma y'ibi vyose Double J yagize nko katanga ubutumwa aravuga ngo nshorera by legend Lolilo featuring Bad Boy Killer. Yanditse amajambo menshi avuga ngo nubwo abantu bashobora kubifata ko bisanzwe, ariko ku bwanje ntabwo bisanzwe jewe kwisanga mu ndirimbo ya Lolilo. Iyi ni indoto yanje yo kuva mu bwana, naramufana ntazi nuko bizoshika nkaririmba nanje numwe mu baririmbyi batumye ndabikunda, numva nanje nobikora. Somikirundi neza, Somikirundi neza, ahubwo Double J no wa mbere kabisa, ashobora kwanika paragraphe zibiri ata point atana virgule. Yes, nguko yaririmba uko yambara, video yakora n'ibindi vyose vyaratubatse twebwe urunganwe rushasha, nubwo hari bamwe barindira ngo bazobivuge atagihari. Mukuru wanje Lolilo, mbabarira umenye ko ukuntu ndakwemera, naho uzompamagara muri studio saa 9 z'ijoro itiro nzoriheba, hamanze ndirukanga kuko ndacafise vyinshi byo kukwigirako. Ndagushimiye cyane, kandi uyu mwaka ndashaka tubatemo izindi 5 hahire rimwe. Acamana yavuga ngo mumfashe tumuhe amashugwe yiwe yaduciriye inzira ishika, chorera video soon. So imbere ko mbandanya nabatwa nabigeza kugira kinaza kubivuga ko, ariko ntanga ubutumwa naho Lolilo Simba atanzi hambavu ya Lolilo Simba ubutumwa arabonye gatoyi taraja ngaho. Tugende buke twe turaga bukebuke mbe ko rero atuja ku butumwa atanze kuko ibi hari impamvu Double J yabivuze d'abord. Hari impamvu Double J yabivuze, impamvu twese turayizi. Lolilo igira kuri no ndirimbo harabaye ikizo cagiye gitandukanya, nko bavuga batandukanye, ibati Lolilo nasa kuteka ekaranka ku baririmbyi yagiye tanga amakolabo nabo. Biracha fata decision yo kuzasohoza izo ndirimbo z'amakolabo atagishije inama abo yaririmbanye nabo. Ndahera ukarura kuri DJ Free Bite. DJ Free Bite bakwanye indirimbo, Lolilo avuga ati jewe kwambara ko support kwa Free Bite tari nini cyane, reka ngira iki ni ndayisohora indirimbo ari audio konyene. Indirimbo maze gusohoka ari audio, Free Bite ingeze gerekana gushaka gufasha ko yahabikora kuzindi. Ntiyaryohewe, ni peut-être kata hano utagerehegwa umengo tugiye mu yindi case. Hako Free Bite nigeza supporting Lolilo ku ndirimbo yo bakoranye sibo man, nkuko byaba bimeze kenshi. Lolilo yakoze indirimbo n'amarivyo, Free Bite yakoze n'abandi artiste bivanye n'ingene bavuga cyangwa bakoranye. Kenshi Free Bite arafasha muri promotion y'indirimbo, ariko pour le moment Free Bite yigeza afasha, nta kintu na kimwe yigeza afasha. Lolilo aza kuri Double J afata ati Double J n'ubudi ni yare nawe nyene azafata ama support kwa kundi nyene, kandi azafata ko tukwana video ikansore audio uko nyene. Kwa kundi nyene Double J kwa Free Bite byagenda no kwa Double byagenze kwa kundi nyene hatanguri paste. Nawe nyene yamusupportiza of course muri promotion birumvikana. Niyo mpamvu tumwatanze busa umwanya we nta siguro ufise inde utagiye Double J burafise sigura kuko rurace yido. Lolilo yaridoze Double J amushikira, Double J isubiyeko mu majamake. Double yarabonye ko akoze ikikosa, aje gusaba imbabazi Lolilo ati jewe sorry sinakugiriye promotion, yafashe promotion nari mu bindi mugabo ko cyari kwikurayo. Kandi siriza kuri iyo video inahari ndakubwiza no kuri. So rero muri iki gihe rero twe turavugana, Double yasohoye y'amajambo yose, avuze y'amajambo yose kumvuze uko hari imyidogo y'abafana ba Lolilo, na rubwiwe ati nta support reka rahabwa. Dana kwibuza ko Lolilo niko katuvugana numwe manije afite amakolabo menshi yo hanze. Lolilo Simba bivanye n'uburyo Lolilo afise gukora ama video, yahisemo kudakora izo video.
Bugi rya kaya Diamond Platnumz yavuze ati gukunu kuko amaze kuba n'ibiganiro avuga ati Diamond amutwaye indirimbo copyright kiriki yakuze ko platform indirimbo yakure ko bituma bakwa monetization kuri YouTube yo rero YouTube yose ni nta monetization iriko bivana copyright indirimbo ya Diamond ariko na Olga Lori ntaganzwa indirimbo aririmbanye Diamond ishaka platform bituma ijya ndirimbo ndavuga ikuzwa copyright YouTube ya Lolilo hacava ko ndavuga monetization biko Lolilo nuka kuri indirimbo zose hacongiza kuri YouTube ubakorera aba subscribers gusa akora abone gusa ama views bici bitamujyera cyane niyo mpamvu indirimbo zishobora kundura ikondwe kumunsi kumunsi oyo siyo mpamvu niyo mpamvu mengo nyene niyo mpamvu nyene uwafise impamvu bigira ivyo kandi ashobora kundura yoba ariyo mpamvu muri make kare yarabigize mugo yarabihagaritse ugiye kubiraba kiragira nk'abikoze yaziguye impamvu yazanye indirimbo ziwe za kera zikote ma YouTube aza kuri YouTube yiwe so anyarutse so reki ukiyarira kuri le pour moment afise kurabona n'ivyo atandukanye afise kwabura abari bo hanze mu Rwanda muri Tanzania ariko bivaye n'uburyo buke afite gukora ama video nabo video bajya batipe bageze ko bakora zirazimvye wakumva tofata miliyoni 2010 ngo yevetse muri video ahitamo gusora ama audio gusa dore ku ndirimbo DJ Free Bytes no ku ndirimbo yande no ku ndirimbo ya Double J ariko none big tukiri ngabo nyene nshaka kugira nyine ndakurekana tugira icuvuze bica bituma Lolilo aba bantu bakoze indirimbo nawe bo kuba bavugeze kuko gukora ama video bafite ubwo buryo batagoherere guvyo reka rakora gusohora indirimbo ama audio nyine gusa ntibashamwe ma support ati no muntu izo ndimwe kazisohora ki gangsta akadusubiza iyo twe zina ryacu bituma bahagarika kumuha support arizo kuri DJ Free Bytes no kuri Double J ariko pour ma Double yagakoreka agatima k'ubuntu agatima kakaye kubera ikirero ndakwibira ba impamvu agatima yamera abwiye ni uguterwa amajambo n'abafana ba Lolilo cyo na Lolilo icya gatatu naco Double yasomye indirimbo ya Lolilo yitwa amazi y'umusa no yadivuga ngo na kuno no fukamanga senga no shimirimana yakoze remix yayo ari kumwe na Mokenzi mona wadi ko na Bedi Best indirimbo niyo ndirimbo ya Double J giye gukwirikira ibi Double ko ayipostinze kumva zuko none avuga ati no cyero ko indirimbo sitamusupportinze abafana banyatatse ibi nibi biroranye bwiwe bako atabigyorerewe eske ngiye guswara indirimbo yiwe gera my access gusora indirimbo yiwe Wolif no heza kuyisongasha kuri YouTube akamwita copyright ya ndirimbo ikavako no wanziziki abimugira nyene reka ni gira umweranda ni posting yo ko ta postinze link ya nuza post uza cover oya ya postinze link ya postinze link ya ndirimbo neki postinga abo ateka ni gira umweranda reka nigira umweranda nijya ndirimbo yanje yasuka namona ako badini yosha bro ako mugabo ako bigi none ubaza ko imisi 11 donc yarirangiye indirimbo atarayiposting umva ko ushobora kiza kuza gutinda kuri promo gusigura kinga nije ndakweretse nanje ni ibintu bitatu Double J shoko yarabiyeko icambere afana bamwataze ijakabe ni Lolilo nyene nishavugiwe acha bisharabicombina avuga ati ngiye indirimbo ya Lolilo nyene umva gendebo zibiri za Double na Lolilo ariyo collabo Haruna remix Korabo Double J nta support kuri kwa Lolilo remix nayo izoja kwa Double ikoze na Jonela video ikoze audio na Bedi Best rwanahura ibi rero Double shako yavuze ati jewe hakonza gusohora indirimbo Lolilo nta musupporting nzino na wina zombira copyright ishavugishi ndibizovaho kandi of course irapfa ayimo kubisira bako nyene yavako kandi bakanamuhana ibihano vya YouTube aravye naba ibihano vya YouTube bivana na copyright ya mukubise Lolilo sawa ashaka kuta copyright ashaka rero so akubise copyright imbi ashaka amukura ko nawe monetization rero ini nagakino ka Double J yagabye kugira ngo ndirimbo yiwe ndirimbo yiwe na Mona Warda Mokenzi ije gusohoka ayicira inzira kandi rero ntaza bishavuriremwo amubuze kandi amubwira eske bibaza ko Lolilo atabazi kano gakino Lolilo muzi yemereye aje tabiye ikoemo ico yakoze gusa Lolilo ushobora tavyazi umuntu yaciye agira uko aza gushimira Double J nyumvirize ngene yavuze yashimiye Double J ubu nta makuru afise ide we ntazi Double J system yibereyemo mugace ko tubizi twabibonye ako bigi yageze hashtag we bazokumara wibandanyirize ro yagize hashtag avuga ngo barimenya avuga ngo this is day 1 tumenyana
acafata posting ifoto yo muri e-commerce services volume 2 ya kera sana iyi foto na Double J kumwe n'abantu bo muri e-commerce services ndabutse e-commerce services hari volume 2 volume 1 arimo Sadbi nawe ya tipo muri Urban Boys mu Rwanda n'abandi bakoze igiteramo volume 2 irimo Double J yarimo na Big Zoe Regis barigume nkuri ba gospel Double J uri ba profana ni ba R&B cyo kimwe na Frank Duniano Brazi ko burya ntuzenye ndavuga bikwiza mukuye muri e-commerce services Double J Fabio yarimo Fabio yari yarimo bari batatu muri e-commerce services aba bagiye baherekeza iyi show ya volume 2 ofite barinzi ba e-commerce services bari batatu kwa guherekeza kwa support bari batatu abatatu rero ya Double J Frank Duniano na Big Zoe izo show ubona ababororera umubonamo n'abandi bakumamba e-commerce services na Miserika n'abandi ibacagira tuwa y'u Burundi bagiye za Gitega bagenda za Ngozi bakora ibiteramo bitandukanye bashigikiwe na Haruna ikora ciza rero aha anye Lolilo yavuga ati since they want tumenyana ugikorana na my brother muri e-commerce services nakubonyemo inyenyeri idasanzwe ndagutera intege ndakwifuriza amahirwe menshi mu kazi kawe gushika n'ubu tu es honnête respectueux et très talentueux vraiment I'm proud of you my little brother ibyo ko rero yabipostinze rero ntazaga kintu k'umuhiga hari mugabo Big J hari kintu je burya n'ubu ngituranyumvisha Lolilo arayobe ko yahaye indirimbo Double J ari muhaye ayimuhangaye ko remix arabiyobewe ariko by the way no mutipe shaka Rwanda yitwa Omar Pro yarapfuye agiye Mayotte akwiye mu mazi utire wambaje guterera enda kubwira ati Double J nani Lolilo arayobewe ko qu'est-ce qu'il y a arayobewe ko yahaye indirimbo Double J ngakwe remix erega kubiyoberwa uko biri kose ntabiyobewe Dode arayobewe yuko ata support yabonye ku ndirimbo yiwe iva kwa Double J ukore Jake ngambwire Big kwe kwibaza ko kano ko baragakino ka Double J ko gutibaza ko Lolilo yamaze kumubwira kirikirati we wicunge oya yakwivuga kuri izo social mugabo kirishaka kuvuga oya ukuru Simba mu gakino uku Double J mu gakino na Rosi bashobora kuba yacha agakina mo nyene mugabo azireka ravuga ndagufashe ikintu kimwe Lolilo rimo mugenzi wanje fise mu muziki wundi bwero harimo na wenyene buri wamana yaramutse Lolilo n'umuntu ni Mswahili nta A na B nta C iyaba ari kirabizi k'ibintu rero ntiyakumwishura byamwishura yamucana direct amubwira ati brother acha ube screw acha hypocrisy no but from director wenyene Agora wewe ibaza ati bara Double ko yamejaribu bara mani support ni na nini fresh kumbe ndugu yetu ariko nyene maybe hari nawe usanga ibyo twiyumvira twebwe atari navyo yamu support of course ati nyene yabwe ko koza amakosa atikada bikora mugaje kubwiwanje ijya ndirimbo asubiyemo remix yayo niyo nibaza ko ari chance cyo gushaka supporting bamubwiye bati burya wewe rero atakufanya amabaya ako ni two way nta muntu ashaka kuba avuga ati ni kumvo zijya remix ariko hanini ntango zeno kuntu ushobora kubona indirimbo imaze iminsi 11 mwakoranye indirimbo n'umuntu nta link kuri posting ariko rero WhatsApp yaba Facebook yaba Instagram nta link kuri posting ariko rero tugwe tugaruke kwa Lolilo na wenyene shaka gusohora indirimbo ya mbere uri kumwe na DJ Bite ugacuka ukaza video ugasubira inyi yagasubira kabiri no ngira kauke nivyo ndiko ndaza ngaho nyene ndiko ndaza aho nyene Lolilo itimaje bageze ko ama video nayo yoshobora ndiko ndaza aho nyene bishika gute ngo mu legende nkujya atabura amasoko abure kuziganya amafaranga yo gukora clip arabwiye kujajinga umuntu ki live Eka nshatse umujajinge gisani nta muntu rubambo yatanguye ejo razi imbere inyuma ya office imodoka ta office ni example je nta muntu yatanguye imbere yanje afise ivyo biragoye guhagara ko cyane bisa n'umuziki nico kimwe ofete urumva chance z'umuntu cyangwa inde we yabayeho byatandukanye n'undi muntu maybe ugafite amasharge y'ubuzima afise umuryango afise abana afite gutekinga care abandi bafise abajene bubu kubona dufata nka drama atagira muri bemewe ibiye 100 aca gija 100 nta charge afise z'ubuzima nimba bifise imodoka 100 ingahe bifise mu baherezi ba member satabe muzi bakwiye bose n'aba boss bifise avuga mu muryango w'abajene n'abakoloneli ntabwiza tungamo nta kayanza bifise bakuru biyo n'abahokre biwe nta mazi zakungira kwa se nanyina ngo hegiye asaba yarungika umva bamaharo nk'abonye mu muziki ni yeye na Maishake na Ravista managere n'ubuzima bwiwe ariko rafise Loriane hafise abana biwe hafise ikini kiteza ukitekinga care so yo mpamvu rero jewe ndashaka kujajinga ati bivaye nibi wapi
kandi bari mu abashaka kugira umuziki wabo kiru kihari kuri Lolilo maybe yagize chance mbice mal chance ntiyaronka nkuko Big Fizzo yarose bibaho kubera Lolilo byafiriye yani wa mukoshira ubuzima n'ama period asama period ni kuya kuntu wosha gukora bunyene zidakura mu kanya ibani niga wabaye umusitari kurutana n'ubusakuru bagutanguriye ni chance zawe cyamutiko cyamu cyazo cha family kazima bayavuze guteka umuntu wese nakanyakiwe so rero puro marekero kihari gusoma audio ibi ubuzima ba Phil Bite yabayemo sigorora yabayemo Fibete nta mugore afise nta muki afise wa diaspora muhamahera dore hama diaspora muhamahera ninde kandi afite umugore afite umuryango Fibete afise ba diaspora bakobwa muhamahera bahungu bose amutama imitari avuga ati jesha akakora video wese tanga $100 wewe bavanze imiziki yanakane yanaka ngaro rero bomuha avuga ati uri gitama daboro chakaya cyufise umugore none wewe niyo mpamvu rero burya abantu bari mu muziki atavyiza kuvuga yuko uri makupe cyangwa ugumugire mari cyangwa ugize mariage uko babafana babatara mudasanga igitsina ntasa gufana ntasa kugusapotinga so rero nawe rero sasa ubuzima bari mu bafite atashaka kubamo video film atashaka gukora video miliyoni 10 na zingahe mugaro ntaziye gukora rero sasa cumbwiye ko zakora video na Phil Bite akogakora video na Double J fukoza ndimo zigyoshe sana kuri ya level yabo bageze ko badabona na Phil Bite rero ndakugije kuri amahaya ko ama video meza sana byanse mugabo amahaya akoresha muri yo yicuza umwaka wose ntabwo kagase kuzikorera rero ariko je ikintu nkunda kuvuga rega Lolilo Simba nubundi ni wa muntu amagahunda y'usanga yobeye kuko ni Lolilo Simba ashobora kuvuga ati jezo so ndi mu muntu wiza ntayisohora mwebwe indirimbo yakoranye na ba Dubai ari managing arega ari umugore we n'umunajing donc umugore n'umunajing bisobanura ngo indirimbo gute ushobora gusohora indirimbo ata video ihari zibiri kandi munyuma gatanga utuma kuzosohora indi ndirimbo nk'indirimbo yakoranye na Dubai ntiyigeze iboneka mugiye yakoranye na Ndimenge yarasohotse yoyo oya ivyo jere badahihuje siko ndavuga Lolilo bwaje mwebwe sidi kumwe na mwebwe ariko siko ndavuga Lolilo kuko yakuvuga ati nzosohora indirimbo yanaka amara yisohore ivyo nyene umwatisi wagira ashaka siku ntaho je mvuga ngo nzosohora indirimbo yitwa kama mbaya nzosohora indirimbo I love you na official video ibijanye na video video nabwiye uburyo ko mutaka kunyumva levo abantu akakwana ko ikani nje kugezi maze kumva indirimbo za Lolilo nyinshi z'abakolabo yo hanze ariko abantu bose bakoreye collabo na Lolilo bose afise level y'ama video bageze ko irenze ku buryo datasha kuyafodinga Lolilo rero mpamvu Lolilo weyice wacasha kuwa cyahita gusura audio gusa akacha vuga ati kama mbaye we mbaya nta birenze shaje kirumvikana ariko kuko era ari ubu video nyuma ko indimo na Diamond era video ubuya ayikora 5 million na 4 million dollars mve mu Rwanda akora 4 million 5 million y'amanyarwanda marundi nanga he brother niyo mahya de bere karamuha mekano kaye era 4 million 5 million karamuha mahera miliyoni 10 mu Burundi Lolilo yazaza kuzafodinga asiga umwana mu nzu atabugara afise cyangwa yagize kaja ku ishuri atanga ayo mahera kandi Lolilo nuzanye yewe nani hiyiwe kashi artistique yiwe mu artiste yiwe yero ntaziyimvye uya kashi artistique ya Lolilo hasi cyane umwe kwa umba izo 11 bisha case bagiye gukoresha kugira azagaruka bizomutwa mwaka kurenga sema kubivamo bo je nibaza ko ikintu cya Lolilo Simba na Double J twama nk'abagikurutira gatoya ikintu gusa novuga nuko Double J iyaba yari umuntu by'ukuri avuga ati je twakonye indirimbo na Lolilo Simba link yari kwipostinga up kuko yarazi kazo ko ari remix cyambere ikigira kabiri kuri Lolilo Simba nato babizi ashaka kuba bizi kandi iyo wero kuri avuga maka vyirengagiza gifite target nawe yindi rego umuntu ashaka kubona kakina gakino kanaka nawe kagakina kandi ko ashaka kuvuga ati okay uri kugira gakino kiwawe naye kandi akunda gusongerera Lolilo ntavyo yogira yazi ko byamuca buje bicana live po apa muri akesho nataka atinya na Diamond bizurura nabi nta ataka atinya na Diamond acha kubwiza ukuri kare Lolilo afite watinya cyane Lolilo mu muzi Lolilo rero munatinya bro kare Lolilo kuri stage kuri show ya Bantu Boy Big Fizzo afata amagara Lolilo ndashaka kwine ngo aririmba indirimbo barimbanye kera Lolilo bivega rutera inkuru atubwiye ati akatubwiye yahabwa ari randi promoter twari turi kumwe hariye tugikorana mu ngaga Fizzo azatubwiye ati major wa mbere Lolilo bene mu muzi Lolilo kuri Bantu Boy tour ingozi yahamagaye Shani Queen daboro hoho
Lolilo mu kuja kurondera cyane Big Fizzo kuja kurondera cyane kwingwaze muri show nigeza abwira Lolilo ko Shani kwiyaza kuba hari na Shani kwirigeza abwira Lolilo ntuzanye Big Fizzo nigeza abwira Shani kwiyaza kuba hari abo bose yabanyegeje bo bagiye bana kuri afishe bose pa bariko data kubatega abahafishe umuntu umwe ni mu post atawe be there to support Bantu Boy Lolilo ayita kuri Facebook yapostinga hano hose urumva amaze kwipost yazoza ngo siho nzobandi abahera bose cyari bona Shani Queen posting bose za gupostinga cyari babahera umwanya umwe abategeka kandi mu cha posting wazi kwiposting wazo ngo siho nzobandi afisha bose cyasohoka direct mu kuduga yamubwiye je missing mugari mwana Shani Queen wari Lolilo aho nyine ntavyo ngo bivuge nyuma y'abantu naho nyene baraduka rero sasa bipfesha bwatika takwereke amagara Lolilo kuri stage abwiye ati Lolo kuyapa Shani Queen kuyapa imbere y'abafana baza kuduga kuri stage ovya uraza kwanga ikiba content macha baraduga abo hose uzale cyatangaza Big Fizzo bose baca ku ruhande yaje abaja hagati numve kuva Shani Queen agiye guca hirya uraca imbere ya Big Fizzo kuri ko aririmba bamwe ni comedy ntuzenye akacaza abwira ntuzenye Big Fizzo mu matwi yakora kuza kuvuga marimba kuri stage n'umuntu amubwira oya Lolilo yashaka kubwira Big Fizzo aya sibwa majambo yese yavuga ngaha wali yavuga walifanya kuri stage Lolilo yagenda mu kuzuka nkuce kwa rubamba we abari fanyiza n'abakino we Lolilo haja kwenda kwa rubamba ibintu wagize sivyo ndarandarira kandi nakubwira ikintu kimwe we Big Fizzo ndarira umba kwa bese mutaki Big Fizzo umba bese mutaki imbere yangu ndarira cheza weza sasa Lolilo sasa ntanziga fisi kandi nk'ivyo bice bihera unyene direct hapo hapa na kuchana live ncanibuka umunsi amenya ninde hora mu posting ya ninde ha posting ndimbo ziwe ku rubuga rwe rwa YouTube kuvuga manager we cyane hari umuntu hora mu posting yari inuze Brian Smith yari Brian cyane uko umunsi aza ko aromarika ko Brian Smith atigeza monetize indimbo ziwe ngira ngo indimbo nka zose uyu petit minta mucana aravuga ibintu ayacha ritahira shavugira Lolilo ranya riri hafi cyane rekarangira kurangira